Niteka kandi nishema kandi gusubira kubona nawe nshuti mukunzi wigana bicano kuri Ndondi TV nkundira ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe biza kuva naho uherereye muri kano kanya uriko urakurikirana rino sanamu rya Ndondi TV je banyita Talent the Real canke Jean Lendo rugira ariko ku mbuga zose banze nka Talent the Real ndavuga Instagram Twitter ndetse na Facebook ariko urashobora kuca dukurikirana kuri Ndondi ni haja kuri Facebook Ndondi Mag kuri Twitter na Ndondi Magaz kuri Instagram ndi kumwe n'umwe mu abantu benshi bazi bamenye ku bigiye bitandukanye ku majambo atandukanye urazi umwe yashobora kuvuga ati mwisi itunze kandi tunganiwe isi ishobora gutunga gute ishobora gutunganirwa gute hariyo benshi bafise ubutunzi ariko bama mu marira bama mu ngorane bama mu nduru n'umuryango ariko urashobora kumenya igituma habayeho byinshi bigiye bitandukanye amwe mu majambo yiwe yagendera bera igitsitaza bamwe bakayasigura uko bashaka ariko urazi igituma yitwa umugwiza tunga afise amabanga menshi numukozi w'Imana akongera agatwara Federation ya Basket muri kino gihe mbega bazi ko byose bishobora gute kugira shike kuri yo ntambwe arafise uwo yabanje kuba mbega indoto ziwa kiri muto yari yipfuza ko bande subscribe kugira ngo umenye ninde twicaranye muri kano kanya. Nikaze reka ndaguhikaze kandi nsubira ndaguhikaze wewe uri kuradukurikirana ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe nabikubwiye mu cyubahiro cawe nkubwire nti warahezagiwe nipfuza kuba mwisi itunze kandi itunganiwe ariko gatunganirwa wewe nabawe. Ikiganiro ni Youth Potentialities ni kimwe mu kiganiro kiza kuduhuza na bamwe mu bantu bafise ico bamaze bafise ico bakoze bafise aho bavuye ariko bafise naho bariko barashika peut-être indoto zabo bariko barazibamwe canke bafise indivision bifuza gushika kure. Egome yitwa Jean Paul Manirakiza ni apotre reka ndagashireko ni na president w'iki ni shira hamwe rya basket canke umupira w'amaboko hano mu Burundi. Urifuza kumenya byinshi Youth Potentialities ikiganiro kiraguha ibako ryo kumenya bamwe mu batumire bacu ndaguha ikaze apotre Jean Paul. Murakoze cyane mumeze neza turashima Imana abariko radukurikirana mu baramutse kantegwe iteka ryo kwaramutsa nabyo ati mwaramutse cyane mwiriwe muherereye hanyuma narabyo ati ndabakunda cyane kuko muri bamwe batumye tumere ko tumeze kuko kudushikira kwanyu amasengesho mu nsengera subscribe mukoresha mu byo turiko turakora ama feedback turonka atwankuraje cyane tumba we feel love mu bantu badukurikira hirya no hino et surtout yo tunyuka duposta kuma stati kuma Instagram abantu batugiye badusaba inyigisho twatwigishije cyane des témoignages cyane wanagomba kuko none tuko twashikiza ikiganiro turumva dukunzwe natwe kandi tubika twankuraje ugato tuko turakora ndabwiye ati merci beaucoup rero ni mwebwe abantu bacu ni mwebwe mutudico turi ni mwebwe mudushigikira merci beaucoup ariko kino kiganiro kirahakajye kumenya umuntu ku buryo no wipfuje kwandika biography y'umuntu afise ashobora kuyikura bimworoheye cyane nashaka umwidondoro uramvuye apotre Jean Paul ninde avuka he ryari kwande nande nimba atari banga mu bana ni wakangahe mu bana bangahe yize murakoze cyane kuko intango yiwanje navuka Ikarusi umusozi bita Nkoronko mu 1985 itariki 7 gwari masa 9 abantu bavuye ku defile ya independence nivye nibuka papa yakora muri Onatel mama akaba umurimye bari babaritsiko kubara amatongo manini ya cyane hanyuma mvuka ndumwana agira kare mu muryango j'aimais beaucoup plus cyane kuba ndiko ndikinira abantu bagasangira depuis mon enfance bagateka tukamagara abantu bakagira kane mu bana bangahe mwana 12 mwana 12 udusike tu 10 ego hanyuma j'aimais toujours l'ambiance abantu usanga bari bahaze skima beaucoup plus impressionné n'igihe nase nk'imyaka nk'itandatu nabwiye mutamati none aba bantu badukorera kumengo barakenye cyane naswe la système z'abageregwa kera ndabwiye ati je no mwe mu hamatongo n'abakiri muri bakaba indépendante j'ai toujours aimé l'indépendance depuis mon enfance hanyuma natanguye niga kuri 7 km je pense yaho naba cyantangaje nuko nababwiye ati kuyangende kwishe bazaza kungurira ikinga kandi imashige papa yaringuriye hanyuma ndiga eko naho primaire neze Ikarusi irananira concours national yananiye hanyuma ndagenda ndiga college ndayiheza amanga ndayiga kuri atelier Gitega niho rero histoire yakomereye cyane ubuzima bw'iwanje ndi muri boîte gutamba muri Africa Nights ego nkamaranyiyereka donc une vision très claire de la vie. Bon, avant je voulais devenir un militaire, je voulais kuba umusirikare
pour des raisons zimwe ziri ancré muri jewe kuko mu mamono mengi igisirikare kirapanze kiri ku rutonde ni ibintu biri organize urabona ko muye n'abasirikare bagiye muri sport bana ko abantu muri athletique abantu bumvira inkabikunda hama maze gukizwa rero niho numva ko nhinduye numbero nabwiza kuba un pasteur atunze akora yigisha no kwesha amaboko yabo ego na nuko Imana yampamagaye ndi samnani amandasoka ndavayo ntabwo yijoro uri kuraryosha ubuzima ego ndaryosha ubuzima mu bandi twasohotse ego niba tayo kwiya kame numbero naronka nka 50% 53% yari amatanje atawe kuduka ushika ntangwa kujo ma 60 80 buryo nkubwo byaje ntangwa kwintumbero gukora cyangwa kurondera ibitabo byo gusoma n'ibitabo by'abacoach ba Obama ba coach ja Mandela muri bikorwa barimo amatina bita Anthony Robbins Wake the Giant Within kugira ngo ntangwe gusoma ko nataka kwibaza ni iki gitandukanya abantu n'abandi kuvyerekeye iterambere ryabo cyasanga nibatandukanya n'ibyo bafise ahubwo batandukanye n'ibyo biyumvira muri hama nangwe kwiyumvira ko je no hindura ivyiyumviro by'iwanje indari muri jewe canangwe kuraba igitandukanya abatunzi n'abakene n'abatunzi banashaka kubahinga amafaranga amwe mbwo bakoresha ico kimwe ugasanga ashaka kuexploiter neza undi akexploiter nabi ntangwa kuja mu bitabo nk'ivyo ntangwa kuraba ibitabo bya Rich Dad Poor Dad Père riche Père pauvre gerageza kuduza ivyiyumviro by'iwanje ntangwa kurikirana ama emission menshi ushaka ni uganye nka 3 ans ndiko ndasoma cyane kugira ngo manze menye UMI rero nagize découverte iwanje amandeza imanitse ntejeje niho na ico gihe wiyugaranye tumere nk'ababahagarika gato mwiyugaranye muri kwishuri byaraborohera kwishure nibaza ko nafata umwanya munini yawo wo gusoma nasomye Bibiliya umwanya muto amezi 6 ndayiheze hanyuma nasubiye cyane kwiyugana meje manite namaze nka inane vraiment imanite mwari mwashoboye gukurikirana iki nari nakwigikiye scientifique B hanyuma niho papa yashaka kugenda kugira formation qualifiante kugira ngo ndamfashe kuri abandi bantu amanaje nkumva noza kwiga psychologie hamwe na théologie en même temps isi Bujumbura nyene niho naje Bujumbura nangwa kumuboye mu bwiza niho nakora hanyuma Imana ishimwe ndadandaza nambaye neza mu nyuma ariko wari umanutse uje kwiga nanje navuga ati ko biri kose muri kindoto ziwanje je parle là-bas uzonyakira nzo muhenda nyanyemerera ndamubwire basi yadushandira amashuri ariko mfise objectif yo kugira ati ugiye nashaka kwiga kandi nabikora neza ndakora 2 semaines acanyemera kumba ngaho akandi nkiga mugabo nkirihira amashuri none nacenda gusaba akazi muri kakase muri PSG kuko munyezamu hanyuma ntibanyemereye kuko nagiye nambaye neza ndi umukozi w'ibacu gihe pantaro yera irabura zizi n'amashati yera abantu bageza naga telefone siziko mutwibuka twamotora nga tunwe bashira ku ipantaro mu 2006 n'indwi gucyurumva ko abara amaterici ico gihe nari mu boss kabisa amavuga atayakwerera umuntu haje gukora iki habyazoshobora hanyuma ndagenda yani numva bitameze neza icyantangaje ni kimwe nuko higeze igihe vraiment numva ko la vie ibaye très pressant ntangura kwandikira abantu kugira ngo bantunge vraiment ariko l'idée irabandanya niho Imana yakoze igitangaza ni kuzinamo ari hanze arafasha kwiga university yego ndaheza mpejeje rero automatiquement giheza numvise ahantu bari ko batanga akazi ko muri jewe sinigeze numva ko nokora kandi kazi atari dandaza numva hano ko atanga akazi nari mu societe bita Afritank bakora amatanki y'ibintu mubona hanyuma uyo mwigeme yaravuyeyo arambye ati je baranyankiye ati barakwanyiye ati ati okay mpa nimero zabo ati lazima ndaba telefone urabizi umuntu yize scientifique amaga psychologie clinique icyongeza kibari giki bavuga icyongeza gusa niba icyongeza aravuze na jari tugeze meje kuvuga hanyuma ndabasaba ati nawe shaka kuzana dossier wanje iyo dossier cyo giye mu cyongeza ita ngo I want to bring my file niho manyemerera ndayitwara hanyuma cashika sanga basohotse ico nibuka nacendira masi kwa dossier wanje j'ai pleuré niho nari ngiheza mpeje kurira umudamu wa patron wa hano cyo yakoze abonye ndiza cyavuga ati ni mupfe kuyakira basi mupfe kuyakira hanyuma barayakira baheje kuyakira hari vendredi samedi bacha ba brochure nari yasomye ndaheza kuyasoma
baca barantwara kuri beach ico gihe baratubaza ibibazo hanyuma ndabaselectionner muri iyo nzira natanguye ata amafaranga mpembwa tangwa turi kumwe n'abandi bize za marketing n'ibindi hanyuma imameze 3 cyamba selectionner le meilleur marketeur de la société ça a été vraiment ikintu kwijewe yabaye un pas très 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 grandiose yo nigire kudandaza mu nyuma byose bitangura kuza ntangura kudandaza ubuyi ntangura gukora ibitumbura ntangura kuja kurangura amavuta mu Rumonge ntangura n'ibindi and so on niga gukora muri iyo nzira kugira no massage nta namwe ndapropose diplome uretse ngiye muri ivyo kwitoza muri FEBAP nakoze ego ndumva yuko kugira ngo mugere ku ntambwe mushitseko mwaraciye mu bundi buzima si wa mwana yavuga ati narasavye kinga noneho papa araringuriye kugira nje ku ishuri arabifise ndafungura nkajya bigenda neza ariko yaramanutse avuga ati reka mfate intumbero niho intumbero yiwanje kugira ngo shike kuri cyakindi nifuza kuba kwitwa umugwiza tunga inyuma yo gutwara kuja kurangura amavuta ibitumbura byashitse gute rero navyo ukiyo ntambwe ntiyoroshe jewe ndagumye numva abantu bavuga ngo vouloir c'est pouvoir je nkiri muto baranguriye impuzu ngenda muri primaire mu wa mbere mugabe izo mpuzu zinazikunda comme hariho imirima y'abana bajya batoyi nararimye ndabwiye mama gurisha ibiharage by'iwanje umva déjà à 7 ans je cultivais sinigeze nkunda kwa ubuzima buri facile où on te donne des choses gratuites bataguhaye utaronka ico ushaka yego utabaya utangiye ico ushaka c'est-à-dire à 7 ans nara cultiva des choses à 7 ans narabwira papa mimere ndayorora mais oui uko nigihe nari muri secondaire ntese mpene nyinshi cyane yego ndose amafaranga hamwe narayajyana nkayororamo bisigwa yuko sinakuze ndi muri babandi bakura biteze yuko bazoguma baronka byinshi ku bandi no nagunye mbona umengo noronka bike ku bandi mugo byishije kabyira rero hanyuma maze gushije ibyo biharage icyantangaje nace mbya mama tujane mu isoko hanyuma ndakwereka impuzu jewe shaka c'est-à-dire ko à 7 ans je pourrais déterminer impuzu ushaka bisigwa yuko rero nubu kugira ngo ngera nuko nasomye n'ibindi bati vouloir c'est pouvoir ari ugushaka haba ugushobora haba ugushobora ko nibuka umunsi umwe nagiye kudandaza ibitumbura mu ijabe mpura namabukwe namabukwe ndi kwikinga uri kwikinga uye na njye kandi umugore ariko yiga medicine ari umudokiteri uri kuresha umudokiteri bagaca ko ndi kwikinga ico gihe wari ukiresha ntibitwe madame bitwe madame ariko muhira bari bakuze bari banze nari maze kubaca bagaca na njye ko bukwe uri kwikinga c'est-à-dire que déjà nyoko bukaca bwa ati umwana wanje karabaye ko turi amashuri azimvye agiraje kuba ibiki mugabo kandi ndashize imoto muhira hanyuma ndafata ikinga ndarinyonga kuri jewe sinigeze numva yuko akazi gateye isoni no akazi gateye iteka niho gaha agaciro umuntu twigeze gura n'utwara HTV ico gihe hanyuma tubwiye ati imbere yo kugiye ahantu gusaba akazi de banzu negocie kibanza ava ku negocie umushahara urashobora gutangura uri umunyezamu uzi informatique ukazoheza ari utwara informatique kubera iki ugeze hajya hazogira igihe bakenera reconnaissance en informatique imeze bafasha rero je naguma numva yuko I have to give value to my life to myself agaciro jewe nyene umva yuko je no kwihanda itini abantu bakankenera abantu bakamenya abantu nka duhuye aba quelque chose de plus valeureux rero nuko navyumva aho kwiha agaciro wenyene kwiha agaciro rero nibaza ko aho naciye natwe ko turakorana nagerageza ibyo nshoboye byose nuko no vyumva vraiment kuri iyo nzira yawe yo kugira ngo ushike ku byushitse kuno munsi canke ku byimaze kuronka no munsi ntivyari byoroshe ugwaruka ariko radukurikirana cyangwa undi wese ariko aradukurikira mu gataracika intege no mara wati y'imyaka afise canke iki ariko agifise umutima yuko bya bindi yipfuza bizoba ariko atarabona ati mbega nkwiye gufata iyihe ntombero basigarana icigwi cyahe muri urwo rugendo wafashe mu bunyabwenge ne yavuze ngo iyo ushaka kuvyura ingwe ukoresha inkoni ndende uko ugiye kuyivyura impande yawe iraguhekenya iyo ni metaphore ndikoma daherako ingwe ni iki ingwe ni indoto zawe ana afise indoto bagashaka ngo zibe ubunyene aronse 100 agaca agenda kuri beach muri ako kanya iyo ngwe yamuriye kabisa mugabo ukoresha inkoni ndende bisigura iki urahaguruka ugakurikira izo ndoto zawe umwanya muremure wo kubikorera apana kuvyuka uno munsi ngo ndumugwiza tunga ufite 500,000
tangura worora inkoko zibiri zitatu zine zitanu tera ibigori cyangwa tera ibiharage buri moto imwe zibiri zitatu pour gagner de l'expérience. Benshi bashaka konka de l'argent sans expérience. Mugabo en travaillant qui devient forgeron uraronka de l'expérience. Dufate nk'umuntu adandaza dufate ibitumbura deja gucumba ibitumbura n'ubuhinga nabikoze ndabizi. Hariho dosage ya four, hariho dosage ya y'isukari, hariho kurondera aho funisa les alimentations, hariho kugira la régularité. Nigeze gukora ibitumbura hanyuma ngira imifuko 200 nafise n'amakinga 6 byose baca bitwarira rimwe hari imeshagarutse. Ça aussi c'est de l'expérience nayiba haye baca barumvikana bumvikanye n'abakonkira biwanje baca baraguka bose baragenda. Ntashe muhira ngiye gutora versement je me suis retrouvé ata bitumbura bihari ata versement hari tana makinga afise et alors noca nabandona alors hanyuma ndagenda na mu bindi bukebu kandi ibyo nibigeragezo umuntu wese ashaka gushika ku ntumbero ategetswe guhora navyo. Rero jeune actuellement barakunda gukora ico kintu gitoyi bafati ubu nyene ndatenche nimbona mugabo iyo ni za mbere ugwaza gukoresha inkoni ndende. No musi ndayimaze imyaka 17 17 ans muri ko murambaza ngabo imyaka 10 heze indundi ntiyari kuza kundondera indondeye parce que j'ai persévéré. Mais oui, indondeye parce que j'ai persévéré. Nico kimwe nibaza kuri iki ya kabiri nje to kwita kahise. Kahise kari mu mitwe yabo ngo kazoza kari mu biganza byabo. Aba jeune benshi bakuze bagaburirwa n'abavyeyi babo babati je ndi naka jewe nimeze gutya je nagiye uravyumva nawe nagiye ku ishuri ku nagenda ku ishuri ku nari muri kantine kana ivyo biri muri kahise kazoza kari mu biganza byawe. Reka kutubwira inkuru zazivyo wabaye muri kahise abo kwesha amaboko yibabwira ngo utegure kazoza. Mais oui, icya gatatu bakwiye kumenya nuko ubuzima ntibwigera bukubaza ivyo bwakwigishije. Oyaye ivyo bakwigishije babibaza mu ishuri kugira ngo ushobore kubisubiramo, ariko ubuzima burakwigisha bukazokubaza mu nyuma. C'est vraiment bavyumve nyene bavyumve. Rero les jeunes actuellement baguma shaka kuguma batagomba kugira cyo kwita la passion bakurikira indoto zabo baguma shaka kuko gusa mu bintu que dirais-je ni babe entrepreneur ni babe le prix d'y aller. Mais oui barengane les chemins tout tracés. Maintenant il y a des jeunes qui se développent très rapidement baciye muri ivyo bagapea le prix etc. Hanyuma bikagenda neza. Nibaza ko ari ivyo Rwanda ndavuga muri kano kanya murakoze. Kora cyane kandi neza kugira ngo bitazoba ngombwa kusobanura ivyo wakoze cyangwa ivyo umaze gushikako, ahubwo icyo wakoze cyonyene cerekana icuri nico bagomba kukubahira, kuko ngo atacu ufise n'abashitsi ntibazigira bakugendera. Niko imeze kandi niko vyama. Yitwa Jean Paul Manirakiza, ni apotre akongera akaba na president wa Federation ya Basket. Ariko watubwiye ngo ikiganza cy'Imana kibone muri boîte. Umuhamagaro wo kwitwa umukozi w'Imana nawo waje gute byari? Umuhamagaro wo kwitwa umukozi w'Imana wahereye aho nyene. Kugira Imana ihura na Sawuli yamubwiye ati wewe naguhamagaye kugira ngo ube igikoresho canje mu mahanga. Mugara sivyete ndio kuja kwica abantu. Je nkundira Imana niko itanga ko abantu baraba. Aho turi kurambaza. Ngabo kizenga tushakura hirya yejo bagaje muri viri kuko ukweshwe bitangaza n'Imana bakaba tujya mu Mungu byageze gute kwa barakora ku ndundi none ko atari gutanga umuhamagaro Imana itanga umuhamagaro. Ico cari kimwe rero. Amen. Rero mbe abantu bariko baranyumviriza ntibagomba kumbaza ati none we wameze ubwanwa ryari ubwanwa buri muri wewe natwe Imana yadusize mu cyo cifuzo cyayo hamika kumurikira yakumurikira ukabwira ubuna amaso yawe akabona by'ukuri ko ari Imana ikumurikira ukayikurikira. Ariko ari Imana ikumurikiye ntibihagaze we kuhagurutsa ubunyene. No Imana ivuga ati intango si ikomeye nikomeye n'iherezo ryawe. Ziko tuko turajana benshi afata twamagawe n'Imana kubera iki ibi nabiriye mugabo bikomeye ni la fin. N'uvugishwa n'Imana tubwemera ubaye ashaka kumbwira ibintu ko birivuga turabusuzuma neza. Rero nukuvuga ngo Imana imaze kumamagara havyo numva na jewe wanagomba naho twari kumwe navyo numva neza cyane mugabo actuellement niho bamwe mu twagiye tujana nabambonye ico gihe bane bagati byukuri ujya mugabo yamagawe n'Imana. Mais oui na Yesu Kristo azaje kumukubita bati byukuri yamagawe ari umwana w'Imana. Cyo cyari kimwe no vuga ati byagenze uko. Hanyuma inyuma y'amezi 3 nakoresheje igikwane kuri stade maze gukizwa 3 mois none 3 mois ukwezi gikwane kuri stade wocumya ngo byagenze gute
si jewe n'umuntu bw'Imana bwatunyemera ukomeza amen si jewe kuko urumva nava bati nagiye mu université ya Harvard ninga theology oya kuri stade Karus nakoresheje igikorana senda abadayimoni mu muntu yamaze imyaka 18 aba mu mazi ahetse umwana w'abadayimoni ubu deja n'umwana muzima n'umwigeme muzima aho raza no muhira yarariza abana biwanje aba mu mazi ahetse umwana w'abadayimoni nawe ivyo rero naboneje amaso gutya jewe umukoze wo gutya kagira umubiri kujya kwifukoma ikaye ivyo ni twaboneje amaso yacu gutya niwi rero sigwa yuko nk'ivyo wimbaje ati byagenze gute ndakubaza ati genda bazi Imana yampamagaye niwi niyo kuwombye ati bafuse reka menda gukiza ngaho rero nibaza ko ari ivyo kuba hanyuma kuvuga ngo umwamagaro k'umukozi w'Imana ahubwo mwombye ati umwamagaro wo gutanguza ishengero ko umukozi w'Imana zinatanguza ishengero niwi abakozi w'Imana ashobora kuba ariko barikorera ng'abatatanguza ishengero kandi nabyo ko umukozi w'Imana c'est pas nécessairement que tu dois être pasteur baziko abapolisi abakozi w'Imana misonye muri Romains verset 13 abatoza akora abakozi b'Imana mais oui arabakozi b'Imana twabisigura gute utabitahuye twabisigura gute en fait l'organisation de la société iri kumwami la société doit être organisée kugira ngo umuntu wese afise icyo agomba gukora ariko dans la paix dans la tranquillité mais oui et l'autorité vient de Dieu nta handi hantu hava l'autorité alors iyo la société igize amahoro biravuga ngo n'ishengero rigira amahoro iyo société igize amahoro n'abandi basenga barahunga mwaribonye no muri kahise ku Burundi iyo abantu bahungabanye usanga amashengero yugaye twebwe rero imagine vuga munsi nyakuba journaliste wovyuka mu gatondo ugasanga apolisi bose n'abantu bakoze mbega wewe urengana mwibarabara ucugira umutima uhagaze kwanza urengana uwo mutima kuteke guhagarara me madame ayo musanga muri getage atabutungana bwabo cyari mu mufisi mbega zijya modoka twaze kwibarabara twosanga ni kubera ya de l'ordre mais oui hamwe abantu bafase aho bitwara nk'abacamanza hasi no kubita inkumaca nigira mugabo ndatinya gukubita inkumu kubera iki ubutungane burankurikirana alors c'est vraiment l'autorité instituée par Dieu ils sont des serviteurs de Dieu mais ce ne sont pas aussi des enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, tu dois recevoir Jésus. Amen. Amen. Yeah, tu dois recevoir Jésus. Il faut différencier ibyo bintu rero. Neza kwa yisho murakoze siko nishwe neza. Nukuri je numva yuko bitahomoye. Wavuze nti narasengeye umuntu afise ahetse umwana w'abadayimoni. Numva arira en public umwana ukamwumva neza. Karira n'abantu bose bakamwumva. Mais oui, hari bitangazo umaze gukora. Uramaze guhagarara imbere y'abantu isinze. Biramaze gushika umukozi w'Imana agahura n'ikigerageza akavuga ati iki kintu kirateye ubwoba. Byari bimeze gute busumwe meje kumusengera naciye ngwara imvunja umubiri wose nagwa imvunja umubiri wose izo mvunja ashitse muhira ngo bazinkure bakabura ukuntu bazikura uko nakoze nasenze ziragenda ikindi gemva kwisonzesha sanga massage yateye icumba ibisazo sanga mengo ni kilo isazi ziruzuye ku gitanda amagara mama ati bini biki hambye ati nazo twayibonye uko nyene muri ano masaha ico gihe nanje numva ko nije mushobozi bwa mwemu yera mais oui tihanye no mu bigeragezo niho ngomba gukomerera hanyuma ngeza niho nabwiye Imana jewe ngoma njyana cyanda fukurishuka cyandi ijyamye abati ibi ntabyo sangaho nabyo sanga vyagiye wagiye kuryama zasaze zihari zikihari ndifuka none Imana ivuga ngo ndabategurira ameza hagati y'abasi banyu ubwo busazi bwari mazika imbere yiwanje hano uzi ubushobozi bw'Imana ivyo navyo nyene no kubimenya atake umuntu yahamagawe n'umwana ikira cyo maze kubona na kadenderezo akadenderezo kabisa bashaka kudendereza ukavyuka mu gatondo igisaga cyo cyuzi inkuzi wawe atanakimuzi apotre no mwamaze gushikirwa n'ivyo bintu atanakimuzi atani nk'unimuzi ukavyuka mu gatondo ariko telefona uri ku statue uri kubiki ufata my god none jewe no musinza guca hehe ariko kubw'ubuntu bw'Imana kavuga ati Imana urakoze rero ivyo byose birabaho ku bakozi b'Imana bakudendereza canke bakuvuga ku ibintu canke mugabo ntabaribo ntabaribo vraiment kubera icyo tuko turakora hari igihe usanga dufatira byafashije umuntu cyangwa ugasanga hari umuntu yabari karadera ugasanga ni ikintu kanaka mugabo vraiment je ndizera ko Imana yama toujours qui protège abizera amen uvuze iryo jambo amen reka ndagasubiremo amen uvuze iryo jambo bica binyibutsa imwe muri video nta gihe kirekire kirahera yasirikiye abantu baravuga bacha bafata agapande kuko umuntu afata ibyo ashaka ushobora gufata ijambo gisaha yose agafata akantu k'amasegonda 5 yuko umuntu kwinjira mu rusengero ata amafaranga afise ngo ari nk'umuroberi bacha bavuga ati kuko ari umugwiza atunga atanguye gusuzugura udafise amahera uwatahuye nabi ijambo rya apotre agyumve gute yumve ko bwari butumwa bwahe atashoye kumenya bwari nyuma y'iryo jambo
uretse ko mu buzima maze kubisigura kuva kera no gusubisha mu kihe cyane Jesse je nanditse Bibiliya je soma ivyanditse muri Bible Bibiliya ivuga yuko abantu kizira kwinjira mu nzu y'Imana imwe misa iyo ni iteko ritangwa na Bibiliya kirazira kwinjira mu nzu y'Imana iminwe misa biri muri Maraki kandi Imana iguhezagiye uguza gutanga ikigira 10 iyo udatanze ikigira 10 ari imivumo yerekeza iyo kudatanga kwiwawe ibaze nk'ubuje no guha 100,000 hano ngo tanga 10,000 uyampera umuntu kanaka nawe ukaba vraiment warushonje naguhaya ngani ntwaye wasavye naguhaye 100,000 mbati mugabo mano 100,000 uramperamwo 10,000 umuntu ushaka kuyajya yose c'est ça alors jewe wewe niwahemukiye uriya wahemukiye je naguhaye kameme naguhaye menshi kugira ngo mpere make uriya jewe rero ujya si bazokwishyura nzokwishyuza kubera iki nagutumye utigeze ushikana alors il se rebelle contre qui contre Dieu lui-même Imana yaguhaye impemu kuri gusa mwama yaguhaye amaguru kuri gusa waje gusenga n'imodoka yawe wabuje bitoro sivyo waciye muri saro kugira ugatugenda ugafata ukacyuza ukavuga ngo haleluya amen wicaye ku ntebe yaguzwe amafaranga ivyuma ariko urahimbariza ko byaguzwe amafaranga amatapu ariko uri imbere yaguzwe amafaranga ibintu byose muguvuye ngaho uce usubira inyuma kandi ukeneye kubona yuko basubiye inyuma y'imyaka ibiri bahasubiye basubiyemo kandi hasa neza c'est ça mu ngoro y'Imana hakwiye kuba ibintu bikwiye byuzuye kandi Imana iguhezagiye wego takuyogarwa gushima ngo mumenye nk'abanyayimembe 10 bahezagiye bakagaruka kumwe gushima bati mwabonye abantu kuri bameze baza gusaba bakeneye ubahaye ntibagaruka no mu buzima busanzwe nuko bimeze rero kiragomba kugira abarundi n'abantu bose dukurikirana muri bino bikogwa bamenyere yuko igihe cyose Imana ibahezaga ikintu kanaka bibuke gutanga mu ngoro y'Imana bibuke gutanga mu ngoro y'Imana igihe kabiri cyari kigo kimatanye no gukora bivuga ngo udakoze ntakage amen udakoze ntagire gute ntakage musanzwe mu byatumye abakaroviniste bateza imbere Etats-Unis batanze itegeko yuko umuntu adakora atajya wewe utashe muhira wagiye kwirigara ati no musi ntujye bagwiga ikwankwana ukagikora en fait il faut que les mentalités zihinduka abantu mo ngaragenda akasangana umusore asinyaka 40 mu nzu kwa papa na mama bakimugaburira hakivuga ati nkumukate none ntitujya saa 8 kigeze ntitujya ariko avyaka umutama ari muri retraite umutama ari muri retraite ni bari karaka amafaranga ati papa urabona umwigeme a telefone umunyokuru wa 55 nafite 35 papa none uzana isukari yari yo kiko naho nyene mon frère nibaza ko muri kuno gusenga harimo no gukurikiza by'ukuri ijambo ry'Imana Imana ivutubwira ikindi kandi nuko avuga ngo hahigwa boro mu mitima yabo mugapana mu mifuko uko usomye neza muri Zaburi mabe mu migani avuga ngo umukene abavukana bose baramwanga kandi bitandukanya nawe amen baramwanga kabisa bagitandukanya nawe n'abagenzi biyo bitandukanya nawe uzwe no mariage iyo mugiye muri mariage z'abantu badese amafaranga menshi batangura ari menshi bagaza ari bake barambirwa n'ingoga yoya umva arashika mariage gitangura ati nta gitandangira singira imodokari singira amashuka singira ati mwese myandike komite aho komite ngaho bagasanga amakomite maremare amakomite yagutse manini yamuko aheza bose bamaze gukwepa mukuru cya mariage z'abatunzi babazigira kuri WhatsApp ati liste zikagenda ibintu byose byaheze hari mugasanga umuntu agutereye uranshira ko sha ejo nzoronka miliyoni 2 urashako na uravyumva rero nibaza ko ngo twomenyera vraiment twomenyera ko Imana niyigeze yanka guheza ibikorwa by'amaboko yacu Imana ibango je bénis le travail des mains des hommes hanyuma ya message que j'ai spécialement pour les Burundais et pour abantu bose ko baranyumva le christianisme c'est pas vraiment une religion c'est la vie n'ubuzima c'est Dieu qui est descendu et le Dieu qui est descendu niyo yaremye l'univers la création yose ibyo byose tubona ibinga ibiti niyo nyene ubwenge mugabo Imana ntigeze itanga intebe yatanze igiti hanyuma intebe ishya mu giti n'umwana umuntu abwiza gukoresha ubwenge kugira ngo afate igiti agihindure mu intebe Imana ntigeze itanga ifana Imana ntigeze itanga jus yatanze umwembe c'est à l'homme de pouvoir puiser kugira ngo arondere icyo akeneye muri hajye Imana yatanze mayonnaise yatanze amagi yatanze les avocats yatanze parfait yatanze ivyatsi alors
Dieu a donné la capacité à l'homme yo kwiyumvira no gucreya. L'église rero canke la religion yabwiza gushikana ahantu aho umuntu apwiza ama potentialité yiwe maze akavyara ibihanze. Mais voilà, igihugu cacu imitega ibindi bitangaza. Le travail n'est pas chrétien, le travail est humain. Amen. Amen. C'est pas chrétien, c'est pas islamique. Non, c'est pas islamique, le travail est humain. Na umva ukizwa udakizwa usenga udasenga. Si tu travailles, Imana igira neza binabeza. Amen. Niko bimeze. Imana igwije imvura biva ngo nasenze ngo no matin ngo kwa nakanigwe. No. Warimye Imana izoguhezagira ikuzanira imvura. Igihe cyose. Rero urayi ibihugu bimwe bashaka gutunga apana kubera basenga, me kubera bakoze. Gusenga nindi asperera. Bitandukanye. Tutamatanya gusenga no gutera imbere. Mais oui. Uko les finalités si zimwe. Et l'argent que nous gagnons, tuyikoresha ngaha ku isi. Tuyikoresha neza izodufasha kuja mu ijuru. Tuyikoresha nabi izodufasha kuja mu ijuru. Urakoze cyane. Bintera kwibaza mbega umukozi w'Imana afatanya gute ishengero na business kuko hamwe umuntu agukurikiranye nabi kuko nubu ndabizi hogira ukataka kajambo ngo si religion itumo isitunga. Hari umuntu ashobora kugafata agatanga ubundi butumwa wowe utashatse gutanga ariko kinyoka bya bindi bavuga bwa mbere. Mwebwe mufatanya gute business n'ishengero? Je ndakubaza. Kutambarije ati wafatanije gute kwiga no gusenga? Mais oui. Kwiga no gusenga. Mais oui. J'ai été à l'école. Urasenga ukigisha. Bon, narize ndakurikirana umwigisha. Narize kuva muri primaire, ndagenda muri secondaire, ndagenda muri université. Nundi kutambaza ati ibyo nifatanije gute? Mugabo hageze gusenga no gukora. Ubu rero ibibazo biratanguye. Nize kugira ngo nicare mu abantu kuko ni hanyuma nabanyigishije. Bose ni bari bakijijwe. Mais oui, iyo ugiye kwa muganga, je suis chrétien. Ajya amaraso batanga. Hari n'abanyoye inzoka. Mais oui, hari n'abanyoye inzoka. Okay, urumutu cyangwa urumutwa. Urabanka bamwe muri abo. Iyo ugiye gusaba amaraso. Urabaza y'ubwoko bw'amaraso. Umenye ngo baguhaye nako mu bwoko. Unaza kandi n'umuzungu. Mugabo mwebwe sinzi abantu baroza abantu. Mwiyumvira les petits détails de la vie. Okay. I'm sorry for it. I'm sorry for it. Gushika nababaza ngo umukozi w'Imana ubafatanya gute kudandaza ngo no gutanga ubutumwa. Abraham yamugwiza mbere urangira, mugwiza tunga mbere urangirana. Yavuze ati nzoguhezagira. Amen. Abazokomoka kose nzobaha umugisha. Ndagwizina rya rurangirana. Nende wogira izina rya rurangiranwa ibirato byaratobotse. Bamureka kuza murafata Imana nk'abantu batayizi. Yesu yavuze ngo mwe musenga Imana mutazi ariko musenga Imana tuzi. Reka tubazigwa Imana imeze gute. Ugeze mu ijuru iri pave, hari pave ano. Mwebwe mu mazu yanyu mushiye amakaro. Mu ijuru iwacu kwa data. Hari amazahabu. Amen. Hano niyo duhagararako. Hari inyanja z'ibirahuri. Reka nimwe rifana. Hari inyanja z'ibirahuri. Hari inyanja z'ibirahuri. Non, ça dépend de quel ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons le royaume. Nous représentons le royaume. Diko nasoma kuva mu itanguriro ushika muri Apocalypse. Bavuze ngo sinigeze mbona. Were nkiri muto. None abandashaje. Sinigeze mbona umugorotsi yahebwe cyangwa byabwiye ngo segeze umukatsi. None amaverse acari valable. Cyangwa yarahindutse. Murakoze cyane. Je numvugiye muri cya jambo kunda gusigura ngo isi tunze kandi itungane. Banzi bw'ubutumwa bwiza, ava bitugani bazi bw'ubutumwa bwiza. Isi ubutumwa bwiza. Itunge hama itungane. Urumva baragerageje gufata yuko umuntu asenga acama yibobo. Ibintu byose byanditswe ngaha ku isi. Ni bande babifashe gapo? Ubutumwa bugwiye. Ibyo ni ibinyoma by'abadayimoni. Muragenda mu bwana na shetani. Twebwe abakozi b'Imana. Usomye Bibiliya. Kuva Imana yeje kurema bingoreka ndemo umuntu aganza amafi biri ku isi yose. Amen. Nivyo tuzi. Kandi Yesu yazati ngo muzuga kanyaga zagasha musi birenge byanyu. Shetani ari ku mutwe ari ngaha. Abamuzi baramuhonyora. Baramuhonyora. Hapana kuma muza na shetani mu madisiko yacu. Vuga Yesu yamunesheje. Vuga umusaraba, vuga n'amaraso yiwe. Amen. Vuga umwidegemvye gucari cakingira hera. Catabusemwo kabiri. Nawe urashobora kwegera Imana ukayibwira. Abakomisiyoneri bataye ari mu nzu y'Imana. Urashobora kumva n'Imana aho uri hose. Haleluya. Murakoze cyane. Rero nibaza ko ari ivyo sinzi vire mu muntu yabesha abantu. Bivana n'ama message kandi umuntu agomba gufata abantu atangwa kuzana ubwiyumviro. Nibuka biko ndiga psychologie aba systemiciens bavuze bati burya icono n'umuntu sikindani muri we. Ni ibisirikira mu bandi bantu. Beba kuvuga gute? Iyo hanze bavuga gute?
bayaga gute iyo vyavuze ari benshi abantu babakiri bato baca batakaza baca igize batakaza icizere ya nico gituma ugomba guhindura abantu utangwa kuvuga amajambo meza tutotu murashoboye bashaka gushika imbere bashaka gutera imbere amagara kigenda neza karishira imbere muga ntavyo gashoboye ivyo n'amabonye kagiye gutangura muga kazonanirwa reka tugaha umwanya bagatangura kugutega iminsi mbega babivuga bo bageze kuki c'est ça faut voir ujya bavuga n'abantu badafite ibyo bakoze uko abantu bafite ibyo bakoze baciye ku ma principe bazi combien de fois c'est trop fort c'est trop lourd biremereye kugira ngo ushika ahantu kanaka ahubwo abantu bose batangaza une vision hanyuma bakagira vision bakagira ma stratégie hanyuma stratégie heje en fait quand on a formulé fondamental à succès bwa mbere on commence avec une vision oui fondamental du succès chaque personne qui veut arriver avec une vision la vision c'est une image mentale il y a futur désiré qu'on aimerait voir et vivre actuellement ni gicapo chakazoza wibona yo niyo bita iyerekwa indani muri wewe ikiya kiraba ugashaka kwiba ubunyene gacha gifata ton énergie hamwe na ton argent wewe nyaga mazo bya ngo ndafisi yerekwa itamutwara umwanya itamutwara taranyiwe n'amafaranga yiwe c'est zéro hanyuma izo tuya ngo zishike ko bizogira bita ama stratégie mbega nzobishika ko gute les stratégies weje ama stratégie rero uca upasa kugira bita action ubishya mu ngiro yey nivyo bita kubona moneka arakora so kugira yerekwa ata ama stratégie ukaja gukora nibibaho ubanza kugira yerekwa ukagira ama stratégie hamuga pasa à l'action wiko ya pasa à l'action rero uratora ama résultats mais oui les résultats rero nizo zikwereka exactement mbega ivyo ntoyi binyegereza yerekwa canke binyigiza kuri yerekwa alors iyo usanze bitakwegeza kuyerekwa kiyazira guhindura yerekwa hindura ama stratégie uko niya kunungika gukora kandi yavyara amarezo yerekwa riguma ryarindi nyene benshi rero nga batagera kure bahindura yerekwa aho guhindura ama stratégie murakoze cyane rero non en tant que des visionnaires abantu bari éclairés par la parole nous voulons donner un message à tout le monde kugira ngo babanze babone donc tuma pora byati ndabasenga amaso imitima yanyu yihweze chaque société c'est un rêve ne tuma mva ngo Martin Temba ngo I have a dream amen I have a dream your dream yari yihe igihe umuzungu n'umwirabure bazo kwicara ku table de la fraternité bari ko rasangira bayaga nan I have a dream biciye mu gusenga no gukora ubundi buzo bwa mbere kwisi amen ibyo ndabizi neza cyane kandi byose byize tuzobitorera kandi hamwe na Kristo dutuma biba kweke tuvuga ngo hamwe na Kristo dutuma biba ni kubera ko Imana niyigera ikora wenyine ngaha ku isi ibiza ko ndiri umuntu bakorana kandi umuntu akoze wenyine araruha amen umenya gute ko Imana yaguhisemo mbega Mana yanje kugira wonyene yeva ngo kuba wambaye umubiri wonyene nuguhitamwo n'Imana ibaze nka wewe hamwe ugeze ku butaka bwa Etazi amagaca guha nationality batangwa kumbaza uti wewe umenya gute ko Etazi nshaka gukorana nayo kandi ufite passport ya Etazi deja ugiye ngo ngaha kwisi banza kwambara umubiri abantu bonye n'Imana idashaka kwakwana nga n'abadayimoni ko nambiri bambara urakoze na Yesu Kristo yabanje kwambara umubiri amen ibintu byose byambaye umubiri birakorera nka amafi ari nga iyi Imana idashaka numva vuga vy'imhemu nibikorera nga bikorera muzingisi apana ngaha kwisi rero umuntu wese ari nga yambaye umubiri ateka arakorana n'umwami ari illégal il devrait travailler pour le Seigneur amen abahambaye naborosha je nibaze yuko muri ko muranezerwa cyane ubutumwa buri ko barabashika mwashoboye ko mwumva umukozi w'Imana Apotre Jean Paul ariko asanzwe atwara na Federation ya basketball ari kamwe mu tuntu nigeze kumva mufise amazina menshi hiratene nigiki hiratene misigwa Diamadis Diamadis navyo bivuye mu gice c'ivyo twego dufise kwishengero ishengero twe tuvuga tuti turi misi by'ubutumwa bw'itunze kandi tunganiwe imvugo yacu jana n'ingiro ukwizera kwacu kumatanye n'ibikorwa tusi ni kizazi cha baraka cha neema na mafanikio tunakula neno kama maji tunatumia pesa kama matajiri tunaishi kama wafalme amen kede bakabaye atugiye ko batuma tugende tangwe gusenga bisiguriki rero twebwe wacu turigisha abantu bisanzwe umuntu asenga agwiza gukora rero ya makategori y'abantu ko bagenda barashikana umwami tukora hariho bronze hariho argent hariho na or hariho na diamant iyo rero ugeze kuri hiratene umaze gushika abantu bubaka ishengero y'Imana iwacu ugaparticipa à la hauteur de 80% hariho un montant que tu donnes annuellement mensuellement à l'église umaze kugira ahantu fasha impfuvyi n'abapfakazi amen umaze kubakira amazu abapfakazi
rero twebwe bimatanye n'ibikorwa abantu bagenda barakora au sein de l'église ni si kintu kizuko nyene cyo bita diamadis ikimatanye n'amafaranga ni hiratene biri mu izindi y'igihindi ngati kweri ko yagiti y'igihindi kubera ni wanyigije kudandaza abahindi ni wanyigije kudandaza n'abana banje raba bitwa barani amazina y'igihindi mugabo bisigura queen reine rani okay muruka gushingwa amabanga yo kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mwahora no mu rugendo kimwe mu bintu ubona yuko urugendo rwanyu ruba rutanguye neza rwaho muri kwanza mwahuye gute na nyakubahwa Reverien jewe sinzi ko migeze kumva iganire kashikiriza avuga ati jewe uyu mukozi w'Imana namubonye mu mateleviziyo yibereye mu bana mwijabe yibereye ariko arakina umupira n'abantu ndababwire Yesu yavuze ngo ukene kuba mukuru nakorera abantu ibaza umuntu yaririmbirwa ku murango no mwijoro agashaza kuja za Samaria za Yerusalemu uribaza rero jewe nta bintu nuvuga ngo narakoze nabona muri kino gihugu hari amateleviziyo hari amaradiyo naragiye muri no cyayi kuga civicisi by'ubutumwa bw'indatunganiwe turi no muri Mark aha twavuga ngo l'unité de la diversité twifuza ko abantu bose babana mu butandukane bwabo tuko turikorera naho mutamba yatumenyeye iki naco ikurikira ndakunda umupira mu mupira turashigikira hirya no hino turagaterera aho rero ho bica biba amata avyamavuta hanyuma ikindi ikurikira je ndakunda ukuntu yimereye bati ibintu bipanze safi sana ibintu bipanze bimeze neza gisirikare ibintu biri ku rutonde ibintu biri ku rutonde apana ko ibintu biza biyumba none bimeze neza bimeze gutyo rero hanyuma bisigana cyane muri Fondation Pax ndamaye umwanya Fondation Pax na muravyi yuko ikora ibintu byinshi ifasha mu ndoto nyinshi ubona yuko hageze n'ahantu nk'ubari muri Turki wabonye ko akinyi bose bari hanze presque 80% baciye muri Aigle Noir umva ni indoto zo guhindura abantu ivyiyumviro byabo yama nanje hanyuma muri ivyo nyene niho vyagenze gutyo kuragenda ndavuga umutama kumva ko bishoboka rero nibi vyabaye baradushigikiye baraje badwara imipira hanyuma nanje ndagenda no hanze mu gihugu kibanya ariko akina ball ndavayo buri ndagenda muri Swiss icyanangaje nuko ari wa document demande d'adhésion yari yanditswe mu 26 mars 1990 yarekipewe na jiwe nyene mu itariki 28 z'ukwicumi mu 2021. Congratulations. Yeah, merci beaucoup. C'est ça alors. Le basketball jusqu'à l'heure actuelle, igomba kuba réinvité, biza kuba abantu bose iba encadre, umuntu wese ayirimo exprime son talent. Nimbara abakinyi baguza kugira ko yego hejuru. Nimbara ama equipe, ugiye nko muri za Toronto Raptors za Warriors, za Lakers, usanga no n'amahoteli yabo. Abantu bari muri nuze bave muri ibintu bito mubaki ibintu binini. Hamwe twumva twini urunani usanga sa matériel yagutse usanga afise amabisi urunani usanga afise des magasins urunani usanga afise etc. Babakinyi bari ndani bo nyine biro trouver bari kwatezwa imbere ivyo bikorwa. New Star la même chose, Dynamo la même chose etc. Bagiye des rêves de partager. Alors appartenir à un club c'est une famille. C'est une famille. Alors jouer dans un club ça devient une famille aussi. Rero sigwa yuko muri ibi tuko turakora tugomba ku renova ivyo by'imviro by'abantu. Naco gituma ubona New Star yapavenye gusohoka hanyuma iratsinda Tanzania yatsinze Kenya n'ubu kandi tugende muri Afrique du Sud dusuye kandi dukore twifuza iki twifuza ko Afrique muri Afrique iringa Burundi bwa mbere muri no rukino kandi avec impia tumaze kuronka yindi batwemereye hani tuko turanegocia twifuza yuko dans chaque commune dans chaque zone abari terrain de basketball abana bagakina abanyeshuri bagasubira kudunda ariko abantu bariko barakina iyumvira neza mwaravuze ngo byose byiza hano mu gisagara cya Bujumbura hano mu gihugu cy'u Burundi igihugu cyahezagiwe muri mu mukino wa basket cyangwa w'amaboko kandi mwamye mushigikira kuva kera ubu unye mwarahawe amabanga biroroshe cyane ko mutangura kuza murafata ingingo hari utuntu tumwe mugomba gukosora kugira ngo tugende neza utwo mwabona cyagiye mukiwukunda muga mukavuga ati kajya kokosorwa byogenda neza cyane muri kwagusa neza ko igihugu nayo mate harimwo nizo nkino zituma Uburundi babumenye cyane zirimwo muri ko mutunganya gukora iki kugira ngo bwa Burundi bwiza na wa wundi yamavuga ati ko buhunga kuko ni igihugu kitaryoshe kuronderamwe amafaranga uko gatima gahere muri ko mutunganya iki kuko narumvise ko arimwe mu migambi yawe mwebwe mwamaze plan d'action kandi nange restitution de valeur à l'assemblée extraordinaire quand on dit ariko donc déjà il y a une vision tuza kuba kibuga vyiza ivyo birumvikana
tuzagira ligue n'imigwi 10 amakete yarasohotse tuko turanegosia aba sponsor mu minsi iza biraje habona habiza kubizina rya ligue ritomoye kandi ibintu bimeze neza imipira yahawe ama-club ariko aradunda ama-club yose barabaye pour la première fois dans l'histoire twari twifuje yuko tuzogurira n'amamayo ama-club azoba yabagiye muri ligue turacabiriko ntibiratunanya uko ama-club Disney yo tunanya kugurira amamayo kugira ngo bigende neza hanyuma abagwiza tunga bashiye nk'imitahe nibiri kure muramaze kwibona iyo tugize amatournoi usanga hari amasosiyete menshi cyane muravyumva namwe rero nibaza ko gushikana amasaha turacari mu ntango twatoye itariki 8 z'uko 8 mu 2021 no mu itariki 10 none nta namezi atatarahera urumva no muracabimbaza nimva yuko kugeza no masaha hari ibintu biriko biragenda neza rero ni mu dwakanya gato utwihanganire nimuce mushango twaka materi mu misi 2 ayo kandi tubiriko navyo nyene ibintu biri avance nibaza yuko umuntu yumvise yuko ari imwe mu migambi abararema nawe nyene hari nko mukinyi yifuza guhera tuko turavugana ubu nyene hari abantu baheze kudusaba tournoi c'est une lettre officielle tugira ngo bagomba kuduha logiciel ituma tugira ama paiement électronique hajya abantu bari bakoresha ama code QR kuvuna munyene iyo logiciel disponible ici munima bonikete muratanga ni bifaranga byinshi il y avait des gens bari barahanze ibintu les basketball je kuivyuka sasa vraiment ari gitangaza muravyumva kandi urumva nk'ubu tuvuge tuti iyo code c'est-à-dire ko aho nzoba ndi hose niyo nzorihisha il est connecté ku ma téléphone il est connecté kubiki c'est ça avec beaucoup de budget bari nabandi bari kwazana ibyumviro byabo bagenda bagira gutyo bagikoraza na basamba tournoi ushikano masamba amatournoi basabye avant la fin de l'année bisama tournoi 8 au nom des sociétés bamwe basaba kubera iki le basketball yahindutse show yahindutse ubuzima ibaza ko ari ibyo Apotre Jenny wazi yuko ubutumwa umurundi wari we wese uri ngaha mu gihugu uri hanze y'igihugu ko nabonye n'abarundi basanzwe bakorera bavuze ngo ntidusubire kubita baba ahubwo ngo bakorera hanze y'igihugu bariko barijukira kuza kubaka muri yasi ibwirwa ubutumwa bwiza itunze kandi itunganiwe aka message twacha dusigira abarundi bose reka manda babwire yuko ata muntu azoteza imbere iki gihugu uretse umwene gihugu wacu aho uzogenda hose uzogira la seconde nationalité mais la première nationalité c'est le Burundi ni muhira c'est vraiment le Burundi namaze kuvoyager birabishe kwitwa umunyamahanga kandi nivyoroshe gukora mu gihugu kitaishi wanyu ndabizi ko ari abantu bagiye kuva kera jewe ari jewe nabisengeye kandi nzo ngoma ndabisengera incabwenge abagwiza tunga abagiye mu mission sinabwira ngo batahe mugabo kujya ibindi bihugu bagarukiwa bakemvestisayo ndabasenya ngo bagaruka ari ubutunzi mu gihugu cyacu kubera ko amabarabara baciyeko ni igihugu cyakoresheje amashure bize ni igihugu cyabatanze abaganga babavuye amazi banyoye buri muntu wese afite ideni cy'igihugu tugerageze kuririha gukora ivyiza ico ni cyambere igira kabiri d'interpella umurundi wese bave ku maradiyo no ku mateleviziyo kuvuga ibi ku gihugu n'ibindi bihugu hashaka kwa bingorane mugabo si ngombwa ko umuntu wese agenda ahantu imbere ko ari nk'ikintu abanza kugokera igihugu cyamuvyaye niho gutuka mama wawe kugira ngo uronke inzu nivyo bavyiza haba yandi mama wawe hari n'abamwica mugabo ego bakabica kihari mugabo duteye intambwe yo kuvuga neza igihugu cyacu mugabo ibitera ikibazo biri cyane babiyage mugabo aho turi hose twige kuvuga neza igihugu cyacu icya gatatu twige kwiganwa n'abandi kuko dukikujwe n'ibihugu tukikujwe n'abandi twiko turiga haba ama competition les meilleurs bashigwa imbere unesheje abandana hanyuma ubaye mukuru akoresha abandi nyashuri kintu maje no gute no saba icanyuma twebwe mu Burundi twabye dushira Imana imbere kuva kera na cyane cyane abarundi bisubiye bicukiye gusenga kaca duhabwa indongozi zikunda yego twamye dushira Imana imbere no mu ndirimbo bivuga ngo Imana yakuduhaye ikudutungira idusha gushira inyuma Imana rero abarundi bawe kuri ya idea yacu yo gusenga to développer la prière uko kuva kera igihe haba gusenga umva byakurikirana no kandi gufashanya le travail dans l'unité travail progrès habe ubumwe apana yuko matwumva abantu bari diviser en termes z'intara abandi bari diviser en termes z'amoko abandi bari diviser en termes de l'argent ahubwo tube ini
par rapport ya ikintu kwita uburundi hama cyo dusangira akazi cyo dusangira n'iterambere murakoze umukuru w'igihugu singende ntakavuze umukuru w'igihugu mbonye image ya iwe dukore cyane twiyumvire cyane kugira ngo duteze igihugu imbere hama tubihereze imana nta kitazoshoboka Burundi buzoba igihugu cya mbere umwe mu bakozi b'Imana bo mu bihugu bibanye yavuze ati ufise itonga i Burundi ntagurishe kuko tugiye kubona Singapore ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi bwose nibyo muri ko muravuga bya jambo ry'umukuru w'igihugu twese hamwe birashoboka na cyane cyane mu gwaruka hari ico ryakweretse cyangwa ryakugije ku mugambi wawe burya ndahabwire ikintu cya mbere gikomeye n'umuntu atavuye kwatura ibintu igihe hagera yavuze ngo umunwa wose ugira icuki umufuko wose ugira amafaranga ndakuraye je sinayibwarime sinabigenda imajewe ibintu binini yaho narimanyere tukiya duto nkashiki abari none agiye kurima amahegitari n'amahegitari kubera iki iyo umuridera avuze avuga antake promo twecha tubikurikira gushikano masa raba abantu bari kwariyunganya muri kino gihugu cyacu genda mu ibarabara urabe aba jeune bafite amondoka bako bayatwara nishengeri wacu maze kubona n'abantu baje ama university auriye aguze moto kuyi abandi bantu bavati ye president yaravuze aca genda nibuka nyinico ariko avuga ati bajyantu bagomara umwanya wo kwisokoza nakazi baba bafise ye ariko uvyibagira kandi rumvikana newe wogenda mu mirima ambaye hota ahubwo ugenda ambaye botine rero nibaza ko actuellement ajya majambo meze karavugwa ariko motiva abantu benshi kugira gute kuja ku kazi no kugira imirimo abajene baragura appareil akagenda agafotora abandi bakagenda mu masare bagasaba ubuzi abandi bakemera kuja guserva kandi bakiri bato urabyumva nawe bakagenda mu association bagakora ibintu kanaka byari nari kumwe n'abana ngo mu gisagara basuye iwabo ruguru kurima ndabazi barabandi n'abandi batazi ruguru mugabo ariko barasaba babaze ingene boja mu mirimo ati dusuye muri ya mirima yacu y'amatongo yacu none ko où la priorité c'est l'agropastorale on doit développer ça rero nibaza ko iyo umurongozi amaze kuvuga ijambo aca ari kurikira reka nanje nivuge mu pastor navuze yuko amasengesho mvuga nzosenga abarundi basenge cyane bakore cyane batera imbere gose murakoze apote ndagushimira cyane ukanya kanya murakoze cyane ndabashimira ndabasabe yuko n'ikindi gihe kuko ubu mufise andi mabanga mushobora kuba mushifise ibyo mugomba gushikiriza nitwabakenera nka Indundi TV bishobora gukenerwa na jewe cyangwa uwundi muzo kwitaba kugira ngo duhe umuco abarundi n'abarundi kazi ahubwo Indundi TV bana yigira umugisha mwishi imbere amen hamwe kubyo naje kuyishika ko nzobanza kwandika makete menshi kuko nimwibaze yuko itari mu mateleviziyo kurikiranwa cyane ndazi cyo bita ba malaika yamaze kurenza 1000 mambe 100000 c'est déjà numva navuze 100000 navuze ko irenze mugire ku miliyoni ama views ko nkomeze z'ibikorwa n'Imana nibaze biko ndavuga ngo namajambo atakaye yaye mugire ku miliyoni Imana yeza ibikorwa byo kezaye kuko urabona turakeneye muri kino gihugu ndatwe ama channel afise ari competitive abandi ushirako video ugasanga imaze kurana 3 million umwanya muto cyane namwe Indundi ibe imwe itwara ibikorwa Imana impamvu strategie menshi yaguke hanyuma ko kuza niteka mu nteye sino bangira vraiment merci beaucoup niteka mu nteye nukuri munagucije kuri channel yiwe bayiteka guteye igihe muzotorondera umwanya ubikunze tubiza kureponda présent merci nkuko mwahezagiwe nkuko nkunda kwibabwira ibatize amagara n'amafaranga kuko niyo bikugabirira bizi twese dufise urugendo tugomba kuzosoza kuko dufise waturemye niya twakura tuzobisiga ariko mbega uzogenda abo wasize inyuma bazoba bafise igicapo kimeze gute kuri wewe je banyitale the real ino ni Indundi TV youth potentialities nari kumwe na Manirakiza Jean Paul ni apotre akitwa na president wa federation ya basket reka ndagusabire umugisha ugira huba kandi wubaho kandi Imana igutize amagara n'amafaranga nico kintu cyonyene nama ngusabira ja bless